Ikindi Media. Bana jana abonye baza bapanze amagroupe mpungu yo kwinjira muri Coupe du Monde ama equipe yo muri Afrika. Ubundi ntukirimwe ndaki. None wowe wibagiye ko Tanzania ariyo yadukuyemo. Cyagi badukuramo mu mapera. Jonathan yari yahaye kwe nta penalty nimwe yasaga. None umviriza. Wewe wari witeze ko Burundi bushobora kujamo. Honyene ijya match imwe muhe muvuga Tanzania yadusize amapenalty. Retour. Napfuye kubona yuko ujya mu keperi. Ijya wimakamba wa mustari wimakamba tawurimwo. Hajya nyeje narinza ati mustari wimakamba. Indi makamba yo bastari. Hari umukeperi w'umunyamakamba. Umustari. Ndabira abahunduna. Imakamba? Abastari. Oya mutubwiriwe mukeperi umukeperi makati. Nice niju. Hama mwe muhe muvuga ijya bastari. Tufise nyene rega tuhere kuri Mark Artire na uri. Mark Artire no wimakamba. Oya hinge. Tambo ya Messi. Hinge. Ngo hinge. Fizo. Umviriza rero. Aho urabihejeje. Mark Artire numuntu wo mu Ngagara hari Magara. Tambo ni mu Tanzania. Tambo ni mu Tanzania akina muri Simba ariko zukina muri Yange. Umviriza kwire Mark Artire imakamba. Aho bita ubu benshi bahita mu gitwara ni haba. Ni havuka. Najibu oya umunyamakamba Fizo aho nari kimbora tubwire ko ari umunyamakamba tambo misuru mu Tanzania Fizo no umuntu wo mu bwiza ntubizi n'igihe aririmbana ujya muziki na Satbi yavuze Bwiza Paradise to Kenya Empire siko yavuze none ko atavuze makamba Paradise to Kenya Empire reka kuduhenda yabashikira reka kuduhenda umviza hari umuziki wa Fizo mbere utogutega waje hayo nibuka imisingi 6 imbere yo gutangura bandika makamba ari present ujya ni Uncle Crazy si ni ari Fizo ujya yari Uncle Crazy sinzi kubatandukanya jewe Crazy yari afise ntabyuzi urumva yari afise Madrid Fizo umunyamakamba rero twe turavyanze Fizo umunyamakamba n'umuntu wo mu bwiza niwe yakuriye Fizo n'umunyabutego dupinge ni mupinge shaga inoti za 10 dupingira ngaye ibihumbi 10 ayo Fizo wezanashira 200 sawa ariko tutayakuja dupinge yazane turabe ko Fizo umunyabwiza Fizo umuntu umunyamakamba yazane Fizo wimakamba karajibuna none shehe naho dupinze ariko gupinga ni haramu urabinduta ndabigize ndabibona kaza gahunda kishuza kandi nanje hari umunsi dora gute Evan cyo kusema nawe mbona menyo yawe atagase kabisa mu mwanya muremure ni cyuma nawe urashara gutose kabisa kiragufata fresh mugama umutima ukeye makadawa bakeye ariko najibu utu tujambo twose tukundyosha wakeneye umuti nibwo amafaranga yoshira hejuru korogati igihumbi nta mahera mfise none iyo abafise amahera korogati nayagugura none najibu byari wagiye kwadora amugisabuni ubu uji wanje ndagwe korogati najibu n'ibindi muzoma nta mahera mfise umunsi nabigura muzoma bakubwiye kugira tukurere cyangwa bakubwiye kubigende bite wowe bari kuza utudesera bakoreka kumbwira amajambo muri canke asha nanje uduti ngira ndaburi naho wo mwishano ngiyo gufata ngenda kwereke agasabuni ndabona agasabuni canke ndakutize agasabuni oya yamaze akayisume nibiki wewe ntumaze kumasingiye kika rero kandi yabigira iminsi yose rero kakayazane ndakwereke ahubwo she uranyibukije hari umunsi umwe yaje uratwere twumvikana muri iyi nzu nukuri ndagusavye umpopa amafaranga 5,000 kandi ntihagire n'undi abimenya ku mugoroba ndagusubiza amahera yawe nukuri henda fukamye none najibu wewe imisi yose nugukopesha amafaranga nukuri ariko ntaco cengo mandayagura ariko ku mugoroba ntayaronse uranze namba ya marori mpinduka ubundi ku mugoroba mbere ntihagera zobana gusubira amahera yawe rero sinzi akagomba kayatwara Ega jina rinzi
abigerageje cyenyine reka karaduhigeye je rero systeme kakoresha kayengera minsi yose mu gitondo Najibu muri iki gitondo n'amakibo Izaga sabuni niyo. oya none wewe amafaranga yaja hehe minsi yose ntizisabuni n'isabuni Ibibazo ni vyinshi nta mahera mfise. n'ubwa mbere aribwo bwa nyuma ibibazo bya hehe wewe sho twarugirisha ibyo ugirisha hamwe cyangwa isabuni yanjeze ariko bimeze narakabagije none ungomba kwiki wewe ukurumva rero uno munsi kugahinyanyura Fizo sio Fizo mubyiza Fizo mubyiza urabona Okay. Iyo nagiye ndibaza. Wewe duharasi gupinga sawa ivya Fizo urabizi. Wewe gupinga ivya Fizo ushobora kuba ubizi sawa. Wewe mujinya sawa. Shehe wewe na Fizo wapi na wapi? Na weye. Okay, shehe niwe ndakwemera. Urumva? Navuze dupinga kuri 20. Ngaya. Mfatu 20. Jewe rero mukayajya naya nshashirako 30 rero yaciye aba 30 yo shirako urakoze Shehe na Fizo wapi na wapi shaka ndakwereke iyo twahuriye na Fizo mbe ndakushiza ngaye shehe nukuri amahera sigwanje shehe sayo wawe iyo bari kuyajya ntiyari kugenda ibuka amasezerano Najibu ibuka amasezerano ahaje nukuri sindekura nagumije Najibu urikuranda mu maso kuyumvira iki shavu yuko wewe sinzi vuge gute none omeranje uramanuma zebede tega kunyiyumvira nabi nta mahera mfise iyo ndayafise simba narayaguhaye umviza ndakubwira ikintu kimwe nyemera ubonye ndikimya ntariko ndavuga umenye ko atamahera afise jewe umunsi wabonye mfise amahera uzomenye ko ariko ubwo nyene nzoca ndaguha uko azongana kose nzoca ndaguha wihangane Najibu wihangane ukira vya watu lazima utarudisha ajeni 200 mbe ntaonda mwishuza hiyo mujinya nibingayo bitanu tora bitanu vyawe aya siga wewe yavuze kusavye iki korgati ibimbe 3 toro amugura mu korogati wewe ivyo bibiri bisigaye uramuha mugure mu isabuni uri isabuni kabisa Najibu induru ziraheze mashambiri y'abantu kabisa ndosubira nakubona muchumbi wanje merci beaucoup Ikindi Media.